Mwaramutse amatwi asumira Uburundi bufise imigambwe ishika ingahe 30 umenga no mu gihe c'amatora aheruka harimo imigambwe myinshi cyane birumvikana ko yose itari ku butegetsi canke ishikiye uri ku butegetsi myinshi yari muri opposition ariko kuva ujya munsi baragiye Igitega barivuga bari bahaserutse baravuga benshi basaba ko bohabwa ibiti n'ibindi ariko kuva uwo munsi je sindiga numva umuntu wo muri opposition agize ijambo avuga ego nivyo ndibuka ko higeze kuba forum menge yakoresheje na Parsem nyene ariko hanini sindumva umuntu wo muri opposition asohoye ijwi ibi bitutsi bitukwa Bandikumana bitukwa ba Pacifique ibi byagomba kuba bikurira tukwa opposition ni kuvuga habarabuze igitoro imyaka myinshi opposition ko takintu ivuga kandi vyaranabafekse mu gihe cy'amatora kubera iki kubera tagito cyaki yari neza ko ati deplacer neza ugeneje na umuganga uri ku butegetsi ko wowe ufise amafaranga ya leta harabura abanyagihugu bagashorika abantu bahembwe opposition igomba kubavugira kubera iki mu bakenemo amajwi d'abord ariko na cyane iyo mutwemera ko mufise yindi alternative kuzo gutwara Burundi neza nuko bitagenda neza mu zoro twakutoki tukwaza tikumbe mwabonye ko bitagenda neza sino tuzomenya gute ko namwe ateko mushaka ko bigenda aya mazi abura amatara mwagomba kwa muri ko murasemerera nyabuna rosa amatara abantu biri gutera zakorera rabukuntu mu bigenzo kunuko harantu horatoze ngo tutange solution bon hatye nk'umusesanguzi solution nta nizomba nzi ko ivyo bintu bigenda igihugu gitwaga navyo nzi navyo ndigera nkora nta nivyo nimije gukora muga opposition ibitwemera iti twe turashoye gutwara igihugu ico gihe ni wazana solution bati bon kubera igito twabuze gerageza inzira iyi niyi no kuvuga twebwe cyo mu kiduha video twakoresha mugo atari soke no vuga trademark bashaka kuyibwira leta ati ni mukora iki mukoze ibintu byo tungana ico gihe leta yese kubikora abantu bakabona ati leta yabonye inyishu ahawe na opposition mugo abanse kuyikora mugo muvuge inyishu twafuse unavuge ibintu byinshi abantu banyuruzwa kweketse kuvyumva ku radio come on mwagomba ko mufise opposition iri solide excuse me hagize ikintu kiba ku radio akize umuntu anyuruzwa akaba umusemerera ni mureke ngo sene ide hash ni mureke ngo ni Pacifique nazwe ni mureke ngo ni King Burundi Freedom reka da niba mumvise ikintu letekera ko ritomoye neza muvuga twe nk'abantu turi mu opposition ibintu ko rero ntitubishigikiye hakeneye ko haba changement hakeneye ko leta ibogora igihugu niko opposition zikora ibishinze ijisho igihugu kenshi na kenshi société civile bipansha ku kintu kimwe nimba ari Oricom kumbure iri kuraba malversation économique bibaza kuri ivyo environnement biraba niba hari Greenpeace ibikiraba ko environnement iri ikogwa neza niba hari APRODH ikuraba abantu peut-être babafungwa mugabo ushaka kusanga ata ONG canke civil society iri kiraba ibintu vy'amazi vya infrastructure kuko nivyo bikana umenga twese nasanze ko haba ONG raba infrastructure ivyo niyo opposition isimbiramo nyabona regidezo ntabwirikira ko neza yabona twabonye iyo ndege iri kiravuga muri Spain iri hehe ko tutayibona duha raporo tuyibone musaba maresite muvuze ko mwayikoresheje kuno kutuweka maresi muri Europe nta muntu akora ikintu taguhaye resi ikintu cyose ukora naho gura kantu gatoyi naho nogera nkagira umukate mu $1 rimwe rizima resi ndafise right yo kuyisaba saba maresi twereka maresi yo ndege muri Spain twereka maresi imyaka simaze mutwereke amaresi yaho mupangishe sinko mu bitaro gupanga mutwereke amaresi yo maintenance muri komurishura entretien muri komurishura mutwereke future plan muipangira ki muzoyigomezayo izogomezira riwa muzo scrapping umunsi muzo kirigikore opposition muri hehe bo kiretse mwe muti we have given up hasika hatwara umugambo umwe ico gihe you dissolve murabikindi kintu mukora gutyo amakunga amenye ko Burundi ari aneta parti unique ibintu bimenyekana ko now washaka kubutinya abaca banyica n'ibiki tenva muri politique je sijya muri politique nani ntiyako banyica ico pfa muri politique navyo ushoboye kubera iki aba politiciens mu gihugu kira haboneke changement aba politiciens baravuga ivyo banabiri right hanyuma consequence kumba kazi managinga mu nyuma bo malheureusement mu Burundi abantu baca bicwa dufise histoire yabo murabona bagwa gasore murabona bagaho turemi murabona bandadaye murabona abantu benshi bagiye bajya muri politique kenshi baca bicwa yo bariko bopoza gouvernement ihari
mugabo urumva mu gihe twese dutinye ico gihe nta bintu bizoshoboka ariko Jeneza ko kumbure ibintu bimwe mubwira urabivuga utokwicwa kumbure mu Burundi buraba ukuntu bivuga ku buryo bitari très menaçant kubera iki n'abantu bo muri opposition ba Oricom na Parseme sinzi ndabari Orichoto ibintu nk'ivyo murambona bavuga uryo ndakinzwe ivyo abafungwa ntabwo baciye bicwa ntukaneza ko hari ukuntu ushobora kuvuga kumburuka ukaramuka aho kandi niba utinya risk zizana n'akazi akazi vyiza kabagasa nakakunaniye uragaye bugaja kurondera kandi ari navyo navuze nka jewe politike ntoyije amakwera nakakoricwa bon so kwico gusa je projet sinayikunda muga hari ibintu vyinshi mbona ko opposition itari kirakora mu Burundi ku buryo bisa nuko nta opposition ihari. Okay, donc Burundi busa nuko nta opposition ihari cyese nigene numva ikintu kimwe bavuze na kimwe ndone nk'ubu uvuze ati kadutore Frodebu canke UPD zigamamenga sinzi ngo boza na gahunda yihe kuko niwigera bumva ariko baravuga dans le temps warumva imigambwe irikiravuga habaye ikintu cabaye umugambwe niwo batangura kubaza pana société civile abajournaliste baba bagiye kubaza ibintu mwe muvyumva gute iki kintu mwe muzogikora gute kuko nk'ubu nk'akarugiye mu bihugu by'Uburayi ukabaza cyangwa muri Amerika ukabaza c'est pas les démocrates baravuga bati twebwe nitwaga ku butegetsi ingo Trump yavuze tuzoyisubiza inyuma abanyagihugu kugamenya ico bagiye gutora canke mu ma state runaka yageze ko bakora amatora bavuga ati umukanaka nije mu antora nzokora nibi kubera ibinda bisuzuguye muga mu Burundi barindiriye cy'amatora akaba ari batangura kugira campaign muga campaign mu matora usanga abantu bavuga ati uwo nawe ninde yahorahe doy campaign urana ko SNDFTD campaign yayitanguye already yatanguye tuzeye propaganda urana ko bagirwa ku stade bavuga ibintu bavuga biriya mwe murihe bondazi ko ataba space mugabo hariho ntuzeye hariho media alternative nturishaza ngo je kuri RTNB hariho isanganiro hariho RPA hariho X ifise nama intervention menshi ko mudaseruka ngo tubabone muze kuma X species muvuge muti bo mu vyukuri natwe ibintu byabaye aha canke hari ntitushimishije twebwe muri gahunda yiwacu nuko ikintu zokigorora come on dude okay cyembo na opposition y'Uburundi umenga na I don't know. Bon, kwa kumena muri politike sino bakitika too much mugabo kandi je numva ko wiyemeje kukina politike yikine nyene ubonye utashoboye get out of the way abayishoboye bayikine. Bon, sorry sinakunda kuri opposition mu byo kurinda n'abarenganya nta kintu bafite bohindura mugabo ameme temps iyo igihugu cijejane kiyigire opposition niho ubona abategeka cagiye ivyo bishakiye hanyuma abanyagihugu nabo bagaca bavuga ati none se what other choice do we have nta yindi shwa dufise nubo abantu benshi bavuga ngo none ngo sende havuyeho ca hazane kubera kibazo ico kibazo nta mugambwe wo stepping in ukaduza ijwi bonda kuze kubona ujya mugabo wa Francis Rohero avuga alternative du point de vue économique wanaza ko akunda gushinga kuri economique ngene ko ari byo yize mugo nta muntu hari akavuga kuntu yo redressinga ubutunganiro systeme judiciaire ntabwo ndabona je ati jewe niyo twafata igihugu wo kiduha meme hypothétique wo kiduha twogitunganye kunuku ubutungana twogira kunuku nico je ndiko ndavuga vraiment mukwiye kusemerera abantu muri opposition nimurera amaboko kugira ngo igihugu gishobore kogora nuko twese twokorana tukakizamura samugira umunsi mwiza zosubira bye bye.